kuri jewe nako ndagiye Imana yamvugishije muga sinarinzi ko ari Mpwemu ariko aranyanonsa ariko jakara ambwira ivyo tugiyemo. Amen. Urumva ko aho onye sinaca menya ngo ugira iki mugana naciye nsanga ni agire amvugishe agira kuvugisha rero urene tugere dutangure ivy'ubuseriyo muto. Tugere dutangure ibintu bishasha. Kaze mu kiganiro Mupupu, ijwi risemerera ry'icabona ca Kristu. Ndabaramukije cane mu mahoro menshi, ndabagumbiriye cane mw'izina ry'Umwami Wacu Yezu Kristu ko dusubiye guhura kuri uno munsi après umwanya muniniya nari maze igihe kinini ntari. Rero naryohewe n'ukuri ibi bihe iminsi nari mazemwo yari iminsi ivanze ibintu vyinshi, yari iminsi yo kwegeranywa yo gusubira ku murongo, yari iminsi rimwe na rimwe numva ni mu bihe bigoye, ikindi gihe nkavuga wow ndiko ndabana n'Imana mu bintu bishashe, ibintu biryoshe. Urumva yari ibintu nyene bivanze. Urumva ndizeye ko igihe cose uzombona ntari, igihe cose uzokuva mu mutwe wawe uvuga uti gute Mupupu gute ko yahoze, uzoca uduzi isengesho uko uzoburongowe, ushobora kuzokwisanga mu mashimwe, amen, ushobora no kuzokwisanga mw'isengesho haba usanga wanarize. Urumva mugabo ugwamburuke gusa, mugabo sindagusavye ngo uzoce ngo usengere imisi yose bigukundi, amen, Imana iguhaye umutwaro, amen. Mugabo ahandi hoho novuga nti wumvise Mupupu ikuduzemwo gire isengesho aho nyene. Amen. Turavyumvikanye. Nanje n'ukuri ndasengera Mupupu, nkasengera n'umuntu wese yumviriza Mupupu, umuntu wese ashobora no kuyicako. Imana iramenya icikoza isengesho ryose, ntitwigere dukengera amasengesho yacu, ntitwigeze twikengera. Amen. Urumva ushobora gusanga ariwo muhamagaro w'uwo munsi ukomeye kuri uwo mwanya. Amen. Urumva rero ndaryohewe ko nsubiye kugaruka, n'ukuri numva ubu ndongowe ko tuzobana muri navuga muri série, sinzi ko noyita série, mu rukwirikirane rwo kuvuga Imana mu buzima bwacu bwa misi yose. Amen. En fait uko umwanya namaze ubu unye nariko ndanabaza Imana ko baza Mpwemu Yera mbwira ubona gute, tugire gute. Urumva tuguma turondera, simvuga ngo sinokwiyemeza ngo nama numva igihe cose, mugabo ndemera yuko iyo nsavye Imana ukundongora, hari ibintu bikudugamo mu mutwe, hari ibintu mu mutima, niko nabivuga, idaca akuzungurukamwo. Je ndayita inyishu muri vyose, nkuma mvuga ndabira umutima wanje, nkaba mfise ibintu vy'iwanje bitari navuga gute, ibintu vyanje biriko birainfluence vyinjiyemwo, atari ivy'iwawe ubikuremwo Mana. Urumva donc urumva rero naho nsubiye kubibutsa muri Mupupu vya bindi bitatu tugenderako, ari vyo ukuri ku mutima, sincérité, kwicisha bugufi, humilité, hamwe no kugamburuka, obéissance. Amen. Urumva ivyo vyose ni ibintu tuguma tugenderamwo imisi yose, ni ikintu kiguma kigaruka mu buryo no munsi ushobora gusanga ahubwo ufise challenge yo kuba muri sincérité, ejo ugasanga uri kugwana no kuba mu kugamburuka, hirya ejo ugasanga ni kwicisha bugufi. Mugabo hari n'ikindi gihe usanga ari vyose muri rimwe. Vyose nibaza yuko ni n'urugendo ubuzima n'urugendo nibaza ko tuzoshika ruko turi mw'ijuru. Amen. Je sinzi ko namwe ariko nibaza ko twese ariko tubibona, sinavuga ngo ni jeje nyene. Urumva rero n'umunsi novuga ni introduction, ni kubivuga ko gusa ni annonce. Navuga gute, ni kugira ndabwire gusa ukungene numva mu minsi iza tuzoba tuko turayaga. Numvise umenga ndiko numva ndongowe ko twoyaga cane tugiye mu murongo
ukete rya kabiri ry'Ab'i Korenti igice ca gatatu hamwe hahera ku murongo wa 16 umuyango gushika kuri 18 aho bavuga ngo yamara iyo umuntu ahindukiriye umwami ico citwikiro gice gikugwaho ariko uwo mwami niwe mpwemu kandi aho mpwemu w'umwami ari niho haba umwidegemvyo tweho twese ko tutitwikiriye mu maso tukerekana nk'icirore ubwiza bw'umwami turahinduka tugashushanywa n'iyo shusho tukava mu bwiza tukaja mu bundi nk'abahindurwa n'umwami ari we mpwemu. Amen amen. Aha rero ndakunda bibiri ariko numva ko iki gice cyo muri Bibiliya ni igice ndababeshi ni igice nkunda cyane nibaza ko ari cyo ca mbere niyaba kitari mu vya mbere. Amen. Mugana ahantu numvise nkihasoma nkihamenya nkiharonka niko navuga kuko naravyutse umunsi umwe ndayifise mu mutima mugabo ndumva neza aho hantu ndahavyuka naharose ngiye no mwisengero numva niyo bigishije aho hantu haciye hamfata urumva usanga ukunze uwo murongo urumva wamenga nigiryo Imana yamvugishije ifare kumbona naca numva menga mugabo ico kuri jewe nako ndagiye Imana yamvugishije muga sinarinzi ko ari mpwemu ariko aranyanonsa ariko jakara ambwira ivyo tugiyemo. Amen. Ubu uko ngenda uko mbandanya ntambukana na Mpwemu Yera niho nguma ntahura yuko iri jambo rifise ico risaniye cane n'ijambo ryo muri Hoseya kabiri igice ca kabiri umurongo wa mu Kirundi 14 mu Gifaransa 16 mugabo havuga ngo nico gituma ngo nzo mukwegera mu bugaragwa mu Kirundi bavuga ngo ndamuremeshe mugabo ndakunda mu Gifaransa bandika ngo pour parler à son cœur urumva ko aho onye sinacamenya ngo ugira iki mugana ciye nsanga ni agire amvugishe agira kuvugisha rero urene tugere dutangure ivy'ubuseriye muto tugere dutangure ibintu bishasha kubera iyo dusomye mu Ab'i Korenti muri rya twideze gusoma ikete rya kabiri ry'Ab'i Korenti igice ca gatatu hajya havuga ngo urumva imitima yacirahinduke ihindukirira umwami ngo uwo mwami ni Mpwemu Yera ni ngo hari igishuka gice gikoroka. Amen. Ni gishuka cyo ku mutima wacu ni gishuka catubuza kumenya Imana guhura n'Imana mugano no kumenya nabi Imana yatugize. Amen. Uwo Imana tubikure gato mu bwinshi mugabo w'Imana yakugize ico uko Imana ikubona ico Imana kwiyumvirako. Amen. Ibiryohera Imana nibita byohera Imana mu buzima bwawe. Amen. Hamwe nico gituma navuze nti tugire tuvuga ubuzima busanzwe tuvuga Imana mu buzima busanzwe mugabo dushimikiye cane kuri indani muri twebwe. Amen. Imbere yuko tunavuga ibiba hanze kuko ibiba hanze kanshi ni navuga gute ni reaction ni nyishu y'ivyatanguriye hataboneka indani. Amen. Rero harananditse ngo umva dutambukanye nawe ari ngo hari umwidegemvyo. Amen. Sinzi ko mwamwibuka ko namamvuga kanshi yuko nimbere ko twebwe tuba bidegemvya abanza kwidegemvya muri twe abanza kwinjira kumva okay ndafashe ikibanza. Amen. Nukuri ndagutumiriye kumuha ikibanza cyose ego ntibyoroshe kuba kameremere karacashaka kugira ntuze mugabo hamwe tuguma tuvuga man kameremere yanje iracashaka kukugwanya ishashaka kugwana kuko ngo ivyamwemu n'ivya kameremere ni ibintu mve bitandukanye nta no bihuriye urumva ukavuga uti ariko wewe ingo ndagusavye ufate ndaguhaye procuration ndaguhaye iketi yo kuza kugira ukora ivyo ushaka ivyo nivyo je no washaka. Amen. Nukuri je no konsenga ndavuga ni Imana sindakobesha ndashobora no kuvuga ngo ndashobora no kugutumira mugabo ugasanga muri jewe ndagutumiye mugabo ngumye ndaguha ahugeza
mana ntiwemere ntunyemerere rengaho ndakubwiye renga ivyo bintu umutima wanje urashobora kuvuga ngo fata ikibanza cose ariko umutima wanje ukakubloka ukaguhagarika mana ibereho idegemvye muri jewe amen. Hama mugabe ico natahuye kuri uko kwidegemvya nuko ca gishuka gikoroka ni gishuka catubuza kubona umuco amen, kubona kuba mu muco niko nabivuga, aho twaba mu mwijima, aho tutatahura igituma tumeze uko tumeze, igituma dukora ivyo dukora uko dukora, igituma duhagarara bitugora gukunda Imana, urumva igituma uva ni ibintu vyinshi sinababesha. Ibi nibaza ko ari nayo theme, sinzi ko nakuvuga nabaza aho nibaza ko ari ikintu kuri jewe nibaza ko mfitiye ku mutwaro gusovya ibindi vyose, kandi ikintu nahuyemwo n'Imana mu marira menshi muri bwa bugaragwa urira cane nubu, sindiko ndavuga ngo vyaraheze n'ubuzima amen. Tuguma dutambuka, uguma ukarishwa, uguma uhanagurwa hakugwa ko ubu intuzeye, aguma hariho umuco ugumuza ukakwereka biciye mu vyo tuko turacamwo, biciye mu vyo mubo turi kumwe, ugasanga Mpwemu Yera ariko arakubwira, ariko arakuyagisha ubwawe. Umva naha hantu iyo tuko turavuga ngo Kristu, kubana na Kristu si dini, ni kubana n'ubugenderanire n'ubucuti na Kristu. Ubu ndabivuga kubera aho hantu nahashitse amen. Na hantu novuga niho hantu cutangura kumva ko imbere yo kuvuga ngo dawa twese mana yacu, Imana yaranjanye ahantu nshobora kuvuga papa wanje, ikujana ahantu uvuga uti papa wewe, ukumva umve namubwira. Sinanibaza ko ngahamaze kubivuga kenshi, mvuga nti kenshi biroshe mvuga dawa twese umushamo mugabo, eske wewe wumva woshobora kuvuga uti papa wanje, woshobora kuyigira iwawe, wumva woba wiyumvuri agafisheri uraga agakobwa canke umufisi sheri, umuhungu akunzwe cyane w'Imana, like ukabona kumenga Imana ihitayeho wewe gusa, sikugira ube uwikunda, oya ni kugira ubane intimite, ube muri intimite, ushobore kwinjira muri intimite, sinzi ko nakivuga mu kirundi mugabo mu busabane muri uwo mwanya budasangiwe n'abandi, hamwe biba gutya umutima ku wundi w'Imana kuri wewe, kubera sindakubesha ivyo jewe Imana imvuga ko imbona ko sivyo wewe ikubona ko, ntibitegerezwa kuba cyo. Turafise aho dusaniye, turashobora kubona ibintu vuga yo nawe ni mugariyo n'ibindi vuga ati oya aho muratandukanye nibiki, urumva rero naho rero numva umenga ubu tugende tuyage kuvyerekeye aho nukuri ndanagutumiye kuba muri meditation, mu kwiyumvira cane, kuyaga cane, kubaza ibibazo vyinshi. Mpwemu Yera urashobora kuvyibaza mugabo ndakubwiye urashobora kwibaza ati kubera iki mugabo ndagusavye, ndaguhaye challenge, ndaguhaye navuga gute, ndaguhaye ubutumire bw'ubunye, wumve ko uvugishije Mpwemu Yera, wumve ko uvugishije Imana yawe, uyibwira uti Imana mbe hajya ni kubera iki ntaryohererwe uwundi, ni kubera iki mbaba yundi aryohewe. Dufate ufise problème ya jalousie canke iki mugabo numva umenga ubu unyanshaka tujana ahantu tuja, Mpwemu atujane mu mutima, kandi kubw'ubuntu bwiwe azonshiramo amajambo yiwe, kandi akuyagisha ubwawe. Uyu mwanya wa mupupu urahera mugabo hamwe w'ubuzima ubandanya nawe amen, muyaga ubwawe mwenyene amen, atawundi agiyemo hagati amen. Hamwe nejo ugiye no mu bandi muri benshi,
ntuzoba uri kuvuga mu gwinshi, ntuzoba uri kuravuga uwo mutahuye ubwiwawe. Amen. Hari ukuntu ushobora kuvuga Imana bikumvikana ko nuwo mwahuye, sinzi tureke nuko abandi barashobora no kubipinga, bagashobora no kutavyemera, ariko ubwawe umutima wawe wumva uriko ubiramwo umunezero, kumva iyi Mana mvuga si Imana nayagiwe n'abandi. Ngo narakumvise wa mugore yari ku mazi agenda gushingira intahe abandi, ngo nahuye na Mesiya yambwiye ubuzima bwe, abantu bakaza bamurondera kubera bumvise ivyo yavuze. Mugabo mu nyuma ngo baravuga ati ngo twari twamumvise umutubwira, ariko ubu twahuye nawe. Amen. Urumva aho niho nsengeye cyane, kuko harananditse ngo Mpwemu yaje araduhindura. Amen. Araduhindura ngo tukaza gusa na Kristu. Ntaza guhindura ama circonstances, ntategeza guhindura ivyo turimwo, ngo ni naba dufate ndabizi nari nkenye nce ntunga ubwo nyene burya bwiza ngo bukura buba ngo bumwe buja mu bundi, n'ubwiza cyane bw'indani. Amen. N'ubwiza dutangura kumva bw'indani, aho aza n'ukuri gukubura, gukoropa, kandi ndabisubiyemo, ni igikorwa c'ubuzima dutambuka. Amen. Suko ubu ndiko ndabivuga ko nabibayemo, ndacariko ndabibamwo. Amen. Niho biryoheye, niho ubuzima buguma busagutse, ubuzima bwo ngaha kwisi. Ubw'ijuru, ubwo mw'ijuru bwo ni buzoba buri nta gatashi, buri novuga gute, ni perfection ubwayo. Mugabo tukiri ngaha kwisi naho ni hariho akaryo ho kuba ubuzima buryoshe, naho buri kurarira ubuzima, aho wumva Mpwemu ariko arakunyukura, naho ukumva ugira gutya. Mugabo novuga gute, kameremere yawe cyangwa umubiri wawe, kameremere yawe irarira, irumva ndekura, ushaka kwiruka. Mugabo Mpwemu muri wewe, Mpwemu yawe iraryoherwa, kubera ejo wiravye uzovuga uti nemvuye kure. Amen. Navuye kure. Nico gituma ubunye numva reka tuyage kuri ubwo buzima busagutse, reka tuvuyage kuri Mpwemu Yera aza kuduhindura. Jewe mu kubayagira muri iyi minsi iza, nzobabwira uko je twahuye nawe. Amen. Namye mbwira Imana ndagusavye, jewe si indoto yanje kuba ngo umupastor canke kuba sinzi ikintu gishobora kuba bigize. Mugabo numva je nshaka kwibera icabona ca Kristu. Amen. Nkuko Mpwemu bavuga ati bivuga iri yuko turi icabona, ijwi risemerera y'icabona ca Kristu. Amen. Kuko reka ndabwira, narasenze nsaba Imana nti Mana ntundeke nzovuge ivyo numvise, ivyo je ntarabamwo. Amen. Ntundeke nje kuvuga ukuntu tutarabana, nje sinzi, numva umenga gutanga ubuzima no gutanga ico umaze kubamwo. Amen. Urumva nshaka kubicabona, sishaka kwigisha ukuri ko muri Bible ko ni byinshi, hariyo n'ababifitiye umuhamagaro, kandi Imana irabama amavuta kandi barabikora. Amen. Nico gituma tuja mu masengero. Mugabo ego uhejeje none dimanche ijambo waronse ukungene muja kurihuriramwe n'Imana. Amen. Canke mu bindi vyose. Mugabo je numva umenga ico numva mpamagariwe no kubicabona, kubwaho twahuye n'Imana, kubwaho nkikiriko ndahura n'Imana, kandi nzobandanye kuko ndacafise byinshi tukiriko turacariko turadilingana byinshi, ko turahurira muri byinshi, acariko aranyukura ahanagura. Amen. Rero numva umenga wanda hagutumiri tuhahurire, nawe kumbure birashobora no kugufasha kumva, niba uri kumva uri mu bugaragwa, uri ahantu wumva uri kura n'ubugaragwa, navuga gute, nta hantu wumva nyene umenga Mana nakwemeye, mugabo kubera iki numva ndiko ndabaho ubuzima bumeze gutya canke iki. Kumbura ari ikintu Imana iriko irashaka kubwira kuri wewe nyene, kuko jewe ndemezwa ko Imana imbere yuko iryohererwa ko twakoze imihamagaro yacu neza, umuha ikintu cambere kiryohera ni twebwe nyene, ni twebwe ko duhinduka, ni twebwe ko dusa nayo. Amen. Nkuko vyanditswe muri iyo kete rya kabiri ry'Ab'i Korenti
ngo mpwemu aza kuduhindura, amen, araduhindura ngo adusesha n'Umwami wacu Yezu Kristu, haleluya. Urumva nico cambere akora, natangura kutubwira ngo urumva ngo genda ngo utange ijambo ndakuhamagaye hariya ngo genda ukore, abanza kugira, amen, ubanza kuba hama ugaja gukora uri uwo ishaka kuri, amen, kuko ibikorwa ni byinshi bikorwa. Hariyo n'abantu batazi Imana akora ibikorwa bidasanzwe vyiza, washaka bishaka kuba bihuye n'icyo Imana yari yabavuze ko, mugabo uko kuntu ko kutaba umutima utari umutima novuga gute uri uhuje n'Imana, urondera Imana, wicisha bugufi imbere y'Imana, umenya nuko ivyo ndiko ndakora ni Imana iriko irabinkoresha, ni Imana iriko irabinshoboza, umutima uri Imana iryoherewe, kuba umuntu novuga gute uhesha icubahiro Imana hejuru yo kwihesha icubahiro wewe. Novuga gute iyo tugiye kubirondera nk'abakirisu tuba dushatse gusa n'isi, tuba dushatse kuba tubaye babandi baba mw'isi kandi bagasa n'abisi, mugabo twe duhamagaye kuba mw'isi mugabo ntidusa na mw'isi, amen. Urumva rero numva umenga reka tuyage, reka tujane, jewe nzobaha intahe y'ukungene na kanywe, ikungene nakarishijwe, ukungene nubu bishobora kuba bikiriko uko nzorongorwa kose n'ukuri, nzoza ndababwira ivyo naciyemwo ubugaragu kumwe nabo bayemwo, ukungene nubu Imana iracamamagara mu bugaragu, kubera hari ibintu vyinshi ibigiri isubize ku murongo, hari ivy'ikore kujya mbere abariho. Urumva numva rero aho hantu unyemerere tuhajane, hama nawe niba ufise ico ubivuga intaho bifisemwo, ico wunganira, igishasha wize, uvuge aho ushitse, amen. Urashobora no kwandika no mu commentaire, urashobora no kwandika intuze intahe yawe, cyangwa ukavuga n'ikibazo ukakibaza, ugasanga n'uwundi arafisemwo, arazi, aramaze kubihuramwo. Sije nyene maze kuba mu bugaragu, ariyo n'abandi ngaha anye baba mu bugaragwa, kandi ugasanga wewe ico uri kurahura naco n'uwundi akifise ashobora kukwishura, amen. Rero no kuri aha rero nashaka guhagarika, ni ikintu kimpasiona, ni ikintu catumye mva mu idini nkaba mu bugenderanire na Kristu. Urumva ndashobora kwivuga ko amasaha, imyaka, umunsi wose, umunsi umwe, iminsi yose nsigaje kubaho, nico kintu kimpasiona, nico kintu guhinduka kwimenya, amen, kwihishurirwa, kw'Imana iguhishurira uri, haleluya, ikinjira ahantu wari uziti sinumva, kuko kwa kwidegemvya n'ahantu cagishuka gito, n'ahantu hacika imigozi, n'ahantu hariko hacika amashene. Mpwemu Yera aza agaca imigozi, agaca amashene, agahanagura, agakoropa, akarandura, agashinga bishasha, agabomora kugira yubake gushasha, amen. Nico gituma muri ubwo bugaragwa wumva umenga uraherewe wumva uri kuvuga ati Imana nukuri nakuje ko none ndabiri iribara riko rirabako, mugabo Imana yoyo ko ivy'abana b'abantu bashobora kuraba canke nawe wenyene urabukagaya canke bikakubabaza, Imana ibiri biha agaciro, ibyo biriko birayinezereza, amen. Urumva rero nibaza ko bizoba kuyaga twigishanye, mugabo no kugira duhane intege yo kuguma aho hantu, ugumeho uhure n'Imana ubwawe, amen. Ego nukuri ntuwiruke, ntuva aho hantu woba ari gutsindwa, woba witaye mu minwa wa musuma, kandi Imana ikore gukwegera mu buzima bwayo, amen. Iriko irakoza, iragupurifia. Imana jewe ndemera yuko ntidusanctifia, ntidushira ku mpande gusa, nidushize ku mpande ni kugira idupurifia, ni kugira rero icitwoza, haleluya. Hariyo sanctification akaba na purification, amen. Rero iyo gushize ku mpande ni kugira muri iyo sanctification, ni kugira ikoze, ni kugira igupurifia, ni kugira itangure kugucisha muri wa muriro, amen. Ngo hama ngo uvuye muri uwo muriro uba navuga gute, uba sizi ko bavuga diyama, mbe bavuga iki, ucubriya, amen. Ego nukuri apana kugira twiyemeze, ariko kugira icubahiro cose garuka ku Mwami wacu Yezu Kristu, haleluya. Imana rero bagirire neza cane, muguba munsengera munsabira ko
ewe ngumizako amen. Ntibe vyoroshe, nukuri ntivyoroshe mugabo Imana irabishobora, ku Mana nta na kimwe kidashoboka. Rero nahavuba cane, Imana ibahezagire bimwe birenze ubwenge bw'abantu. Amen, amen, ahavuba.